Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Mana turaguhaye icyubahiro cyose Mana. Waduhaye ubuzima budasanzwe Mana. Haleluya. Uduhindura ubwami bwawe Mana. Haleluya. Udushira muri inosi. Haleluya. Ngo tugenda nk'abasoda bawe Mana. Tuvise iminyago tuzogushikiza niyo twashika iwawe. Tugenda nk'abari muri wewe. Tugenda turanyaga. Tunyaga ubwiza bwawe. Tuguhereza. Tunyaga icyubahiro cyawe. Tukiguhereza. Ukitwa Imana ibe byose. Haleluya. Tuzoza imbere yawe Mana. Turiteguye kuzoza imbere yawe. Tuzogushikiza icyubahiro bubere ibihe byose. Kuko uri Imana yacu ibihe byose. Haleluya. Haleluya. Mana turagushimiye ku ijambo tugiye kubamwo. Turagomba ngo ijambo ryawe rishike mu mitima yacu. Rifate ikibanza. Haleluya. Ritangure gukora. Dusengera imitima yacu kuryake n'ubugwaneza kandi rishire mu ngiro kugira ngo umugambi wawe Mana ubushigaye kubandanya. Haleluya. Urakoze Mana kumara tugiye kubamwo mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo tugiye kurabira hamwe ni ijambo rivuga ngo ni guhagarara neza mu ntambara y'amasengesho. Haleluya. Nakunze igitero mvuze kuko bivuga ngo twebwe ngo tuzonyaga iminyago tuyishikirize Kristo Yesu. Ubundi abantu banyaga n'abantu babagwanyi. Iyo bateye akarere barafata ibintu by'ubutunzi cyangwa by'agaciro bakabisunikira kuri nyene kubatuma. Haleluya. Imana natwe Yesu agenda avuga ngo muzoba muhiriwe niyo babahama babahora izina ryanje. Kuko hamwe namwe arabona yuko muzima zobamwo tuzoca mu ntambara. Ariko kandi ijambo Imana yatubwira ngo nta muntu w'umusoda wa Kristo Yesu mwiza yikwegera mu bya buno bugingo. Kubera iki? Kubera isi iraturondera, hari bitugwanya, hari intambara tugenda ku munsi. Ariko kandi Bibiliya yatubwira ko hari inyifato nziza twogira nk'abasoda ba Kristo Yesu. Uyu munsi tujya kubona inyifato iyo ariyo. Haleluya. Tujya guhagarara ku cete Luka yanditse avuga neza ibyakoze n'intumwa. Igitabo cy'ibyakoze n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 16 gushika kuri 31. Igitabo cy'ibyakoze n'intumwa cyanditswe na Luka igice cya 4 uhere ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 31. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Umufasha Pio akadufasha gusoma. Haleluya. Ishengero ririho muri kino gihe. Haleluya. Uyu munsi bamwe bavuga ati umwami Yesu yaratevye kuza ko tubona umenga ivy'ishengero byatanguye kera. Tugiye turaberera ingene ibintu byatanguye. Turengene ishengero ryabaye mu minsi ya cyangwa imyaka ya mbere. Turabana baho ingene babaho, ingene bagwara mu ntambara y'amasengesho n'ingene Imana heza igakora igikorwa cyayo biciye muri bo. Dusepe yahere ku murongo wa 16 gushaka ku murongo wa 23. Ivyakoze y'intumwa 4:16 gushaka kuri 23. Bati mbega aba bantu tubagire dute ko vyamenyekanye mu baba i Yerusalemu bose yuko bakoze ikimenyetso kibaye rurangiranwa, natwe ntidushobora kubihakana. Ariko kugira ngo ntibarushirize kwamamara mu bantu, tubihanize cyane ntibongere kugira umuntu n'umwe babarira muri iryo zina. Babahamagaje barabihanikiriza ngo ntibagerageze na gatoya kuvuga cyane kwigisha mu izina rya Yesu. Petero na Yohana barabishira bati namba ari vyiza mu nyonga z'Imana kubumvira kubarutisha Imana nimuhitemwo, kuko tweho tudashobora kureka kuvuga ivyo twabonye n'ivyo twumvise. Nabo bongeye kubihanikiriza barabarekura babuze uko babahana kubw'abantu, kuko bose bahimbaza Imana ku vyabaye. Kuko uwo muntu yakozwe ko ico kimenyetso cyo kumukiza
yari arengeje imyaka 40 avutse. Nuko barekuwe basubira muri bagenzi babo babiganira ivyo abakuru b'abaherezi n'abakuru bababwiye vyose. Urakoze cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Turi mu gice cya 4 cy'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ishengero rirakora nk'uko natwe twe turakora. Kandi bitangaza birakoreka abantu barihana. Ariko hagera igihe intumwa zirahura n'ikibazo. Alleluia. Nsubiye inyuma gatoya, murazi ko mu byakozwe nka 2 ariyo mpemu yera yatangwa, kandi kubera ubutumwa bwiza Petero yavuze abantu 3000 barihanye. Biramenyekana ku isi yose yuko mpemu yera yatanzwe, abantu baritabira ubutumwa bwiza, Imana irashimwa. Igice cya 3 tubona Petero na Yakobo na Yohana bagiye gusenga, bahura n'umuntu w'ikimuga yarasanzwe akunda gusega impande y'urusengero, aja kubaka amahera cyangwa ifeza, nabo barambwira bati nta feza twagendanye, ariko twe turaguha ico dufise, mu izina rya Yesu nuhaguruke. Uyo munsi icari kimuga cyangwa kirema kirakira, bimenyekana i Yerusalemu n'ahandi hose hakikuje. Alleluia. Ariko haba ikibazo, umugwanizi aciye kwa kimuyoboka agira ikibazo, atejo burihanye 3000 barancika, none wakize uwundi, hava ikibazo. Batanga kubabuza kubwira ati ntimusuye kuvuga muri iryo zina, vyarabajya. Alleluia. Kandi nibibajye byari biriye, byari bishoboye kujyana kuko imitima yabo yari kiri kwa Satani. Alleluia. Uwo munsi Petero ko yami asanzwe avuga, atangura gusigura ivyabaye ko abantu bari bazati none umuntu tuzi ko ari kimuga kandi amaze imyaka myinshi ari kimuga. Vyagenze gute? Ahera uko Imana yatangwe umugambi we ku bantu, arasigura hihana abantu 5000 biyongera kuri 3 byo mu gice cya 2. Yumvire uri umuntu afise abantu atwara mu minsi nka mike ugatangaza abantu 8,000. Ico gihe hatangura kuza intambamyi canke ibigwanya intumwa bigizwe n'imice 3. Ngo abakuru b'amadini, abakuru b'imiryango n'abaserukira intwaro bose barakorana, bafata za ntumwa barazifunga ko hari no mwijoro, ariko bukeye barabarekura, bababwira bati turabarekuye mugabo ntidusubire kumva hari umuntu yavuze ubutumwa bwiza muri iryo zina rya Yesu. Petero ati raba mugene mu bitandukanije, nimba two raba ukuntu tububaha kubarutisha Imana, nimugene mwitubwiye. Mugabo kandi Petero avuga ati ibintu birakomeye, acagenda ku bagenzi we n'abandi bari kumwe bamaze kwakira ubutumwa bwiza, ati birakomeye kuko abaserukira amadini, abaserukira intwaro n'abaserukira imiryango bose badukenyereye kandi bagwanya ko twovuga ubutumwa bwiza muri rya zina, kuko niryo rituma abantu babohoka bagakira bakava muri bwabuja bakarondera umuco ubonekera muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Ndiko ndabona ukwiyumvira kw'intumwa bariko baraba muri no bihe. Ejo bundi waravuze ubutumwa bwiza hihana abantu 3,000. Ejo bundi rasubira hihana 5,000. Ufise abantu 8,000 bihanye mu minsi mikeya. Ariko nk'aka kanya abantu bose bakoranye baje kububuza kuvuga ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Mbega uri kwimvira gute? Imana yaguhenze cyangwa ntiyaguhenze? Mbega abantu basengera gute? Mbega intambara wigwana gute? Alleluia. Inyifato bagize irajya kutwigisha neza yuko naho turabasoda turafise kuraba ingene tugwana. Alleluia. Turonsa karokeza ngene intumwa zifashe muri kino gihe, turaja kuva hano dufise umutima mwiza w'ingezogena tugwana intambara nziza. Alleluia. Alleluia. Iyumvire warahawe amasezerano arahavuga ngo nahawe ubasha mu ijuru no mu isi, nuko nagutumye. Watangura irya mbere bikagenda neza, irya kabiri bikagenda neza, irya gatatu mu kanigo. Bamwe boja mu mubiri ati nibaza ko wihenze, sinihamagaye.
wihenze wanyihenze ko sinihamagaye ngiye ntangore gusenga kandi inkota y'Imana izokurigita wagiye gukora mu mbonera z'Imana ugiye kumbona iyo ndashaka kwita intambara hari no kuvuga ati rero ivyo umwami Yesu yambwiye hajya higiye byo byararangiye reka ngenda hano muri kave nibereyo mbanze ndeke ishavu ry'abo bagabo ribanze icurehe intambara umuntu yashaka kuyigwana uko ashatse ariko umwami wacu arafise ingene ayiturongoramo. Haleluya. Ndiko ndibaza abantu ari benshi hari gihe banahendwa kume bari kwibaza mbega hajya bajya barongozi baje bangana gute bajya kuri imiryango bangana gute bajya kwa baherezi bangana gute sijana ntituramajana 2 tugiye dushiraneko kandi iyo twakobita hasi tuzaduvuga ubutumwa bwiza neza. Ndiko naho namwasha ahubwo bati sha bajya abantu umuntu neza neza abashira hasi bakumva nujya kandi ujya kundihera muronderere $100 mugere muyimuhe mu mpisho aca bashira hasi cyo turonka kuvuga ubutumwa bwiza neza. Intambara umuntu ashaka kwigwana uko yiyumviye ariko kandi hari uko Imana yatekanije yuko bizogenda. Haleluya. Iyo umuntu ari karagira ikowa cyo kwimenyereza kwiruka yimeza no kurikira amategeko asanzwe agenga ubwo rukino. Haleluya. Murambona abasoda cyangwa abapolisi b'igihugu iyo bari mu cyo bita patrouille sinamara bagenda bakoranyeko batona umurongo kugira ngo niyo byashika ukarasumwe abandi bose baguhindukirira. Nuvuga ngo ibintu byose birafite ingene bitegekanijwe. Intumwa ziravuga ziti naho abantu bihana menasi irahari intambamyi zirahari. Nico gituma uhereye ku murongo wa 16 gushaka ku murongo wa 30 hatwereka ingene umuntu w'umukristo adakwiye gutangarira ingorane kuko zirahari mu rugendo rwacu. Haleluya. Kandi Yakobo bivuze neza yavuze ngo niyo mwagwa mu bibagerageza muze munezerwe. Waruzi yuko ari ubuntu kugeragezwa. Haleluya. Waruzi yuko bisigura ko Imana muri ko murakorana. Waruzi yuko hari ibintu byinyegeje nyuma y'ivyo bizoza nk'umugisha kubera aho waciye. Waruzi yuko birivuga ngo umwana wawe ni wa mwanka uzomurinda inkoni. Mbega iyo Mana yacu iyo batwabwiwe ngo ni nziza bikarangira ngaho ntidushigwe mu bihe aho tuteza kuraba by'ukuri ko ya Mana ari nziza. Iyo Mana tuba tuyizi ibintu bikeya gose ariko noneho ahubwira ngo ni mwiza kugira ngo ujane iryo jambo mu bigeragezo hamuco geza kuraba yuko wa mwami ari mwiza. Haleluya. Petero aravuga ngo nimba mwaramukoze ko mukamwumviriza kandi mukumva yuko aryoshe nta umenya ko ikintu kiryoshe atagihonjeje nibikunda ubanza kumviriza kandi aho n'ivyamwa biryoha mugabo kandi ugasanga biragoye kurya. Imana ihabwa icubahiro. Intumwa ziratahura ziti nibisanzwe kugeragezwa kandi Yesu aravuga ati niyo babaha amahoro izina ryanje muzoba muhiriwe. Akibaruka mu kigo kivuga ubutumwa yavuga ngo ndabarungitse n'intama mu mabingira nuko mugenda n'ubwenge. Nimba abantu barera neza ni Yesu. Haleluya. Akiguhamagara kubwira amasezerano uri kurakura kubwira ingene hababa. Haleluya. Uri kurasaza kubwira ngo uzopfa wishwe kandi ibyo byose birabinezererwa kuko umaze kuronka ivyumviro byo kuvyakira. Haleluya. Burya umuntu aza kunesha intambara niwemera ko intambara ibaho kandi Imana irimwo. Haleluya. Nayo ubundi kubera kutabimenya abandi intambara baragirane barayihunga. Hari umuntu tuziranye bahora bacokoza yahora ari umusoda w'igihugu yagiye muri retraite hakiri kare bahora baje baramuvuga aho twababwira ati ujye rero ukomeze ubona ko ari umuntu n'umunyabwo ati hagiye batubwira yuko iyo rushushe yacanyika kandi igihugu cyaba cyamuhaye amasoro n'inkoya bayifise mugabo rukoranyeko
mu buryo bw'impwemu hari abantu dutinya intambara, kandi iyo dutinya intambara tuba duhaye inkomezi satani, kandi tuba turava muri bwa buzima Imana igomba kudugira ane kudutwaramwo. Hari uwavuze ikintu nawe nabuze aho cyanditse muri Bibiliya, yavuze ngo Imana ntiyagombye kunesha satani mu mwanya mutoya kuko isanzwe bishoboye, ngo ariko ngo yagombye kunesha satani imuneshesheje ikiremwa muntu. Murasuzuma mwumve ko ari byo, mugabo niko bavuga. Kandi murabizi yuko Imana itogwana satani ngo bamare n'umusogone ko baragwana. Birayiryohera ifashe umwana w'umuntu ikamuha ijambo, ikamutegura mu byiyumviro ati genda ugwane turi kumwe. Haleluya. Intumwa naho zumva ngo zarakunzwe, naho zumva ngo umwami wabo ngo afise ubushobozi budasanzwe, naho zumva yuko umenga Imana zihaye amasezerano adasanzwe, ntizatangaye ziguye mu kugwanywa na 30 y'intwaro y'amadini n'imiryango. Imana ishimwe. Haleluya. Abandi barashaka kugwa mu gihumura. Igihumura ngiye kirumvikana. Igihumura ni gihe utewe utiteguye. Bamwe rero iyo baguye igihumura mu bigeragezo canke ibintu biza kutugwanya, harabaca bawumenga ubwenge bwabo bwagiye. Hari umuntu umwenzi bavuga ko yigeze kuba akomeye gose bariko arasaza. Uyu muntu bavuga ngo yigeze kubita abagabo 10. Hama rero umunsi umwe yaramenye kubona inzoka ntonto. Murabyizi ya ntonto dusanga mu mazi canke ahandi. Ariko umunsi umwe aho yarari abona uruyoka rumwe rutagira uko rungana. Aho kurondera ingene yiruka acajyama impande yayo. Rumva mu mutwe hari bwawe yoka buto buto bumwe ushobora no kwinyegeza ntibukubone, hazabona urundi ngarungana n'inka. Umugabo muzima acajyama impande yayo. Ubwiye bwagarutse mu nyuma. Azavuga ati ikintu nabonye hariya neza ko atari inzoka ari gihume. Kubera ubwenge bwari bwagize nte bwahagaze. Hari gihe tugwa mu bigeragezo aho guhambara inkomezi zo muri mpemu yera no kwibuka ijambo ry'Imana tugatangara rushaho n'ubwenge bwacu buhagarara. Ariko suko Imana dushaka. Haleluya. Imana igomba ko tuba abasoda ba Kristo Yesu. Yaratubwiye ngo ndi kumwe nawe ushaka umunsi w'iherezo. Ubonye intambamyi wabone ngwambara ugwaga, haguruka mu nkomezi nsha, Imana itanga kugwana iri kumwe nawe. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Rero bene data nimugomba kuba umukristo wa Yesu, ukaba n'umusoda wa Yesu, ntutangare niwabona uri kuragwa mu bintu bitandukanye bikugerageza cyangwa kugwanya umugambi w'Imana. Haleluya. Ibintu bitugwanya biza bifise nk'amashusho nk'abiri makuru. Hari bitugwanya biva hanze tutizaniye. Kumure wakijijwe iwanyu ni utangure gukizwa ariko bagukuriye hasi. Ati uyu muntu akazana amadayimoni mu muryango wacu. Uyu azotuma n'abatoyi biwe baba ibigugu. Intambamyi zirashaka kuza zivuye hanze zikava ku bantu badufise ku bubasha, abavyeyi canke abakoresha canke abantu badutunze mu nzu canke abantu bogira ububasha kwitwe mu buryo bucanke buriya. Ivyo byose bashaka kuza bikakugwanya. Iyo utandikimvire ku kazi ugashimikira ku Mana bakwita ngo usiye kubw'ico kintu uzoce utekera ugende. Nawe wari warasenze Imana ndakeneye inkoresha. Ijyambere utamwe ngo uragerageje kubaha Imana babwiye ngo umviriza. Usubiye uzotekera ugende. Nibiboka bene data. Birabaho? Birabaho. Imana iremera ko ari ibintu biza gutugwanya bivuye hanze. Mugabo kandi dufise isezerano yuko Imana igwana iri muri twebwe. Haleluya. Hari biza bivuye mu bagenzi bacu. Urumva kumenga utangura kujura hanura bagenzi bawe kuko ivyo bahozemwo ariko kandi baguhagurukiye bagiye batanguye kurema inkuru kuri wewe. Ndibuka ko nigeze je bigihe nakizwa bace bambweshera ngo nakije kubera umukobwa. Ico gihe nta biro mfise urona ko bikiri mu masezerano. Narakorotse ibiro ntagira. Ahantu niga muri kaminuza ntangura kugira ahantu ndabura ahantu ngira pose jewe.
abandi basohotse kuruka batora amasitiro banwa na cyangwa ntari muri quartier kugira ngo pause ihenje kwinjira n'abandi binje ntihagire umuntu asura kuja arantweka ku mutima. Ndumva mugabo kuntu Imana yankijije iragomba kunca ngena ndavuga ubutumwa bwiza. Ndabwo ata abagabo baramaze kunkinyerera sinshobora kuvuga n'impande yabo ko n'umumenga sindakomera. Ndabashira kuri orere nzogenda ndamutse naka kandi nzoshaka kumbwira ingene vyagenze. Ndagenda ndabwira uwundi benshi barakijijwe ubu. Sinigeze mvuga ngo nje gutuka naka uko ari yabitanguye. Oyaye. Sinigeze numva ko ndabasa yuko bambwira ibitari byo bambeshera. Oyaye. Ariko Imana yanshoboje ndagenda ndabanyengeteramwe ndagenda ama premium iyo twize mu gatondo nkagendera kugendera umwe ntabwo ati rero hajya barambesheye je ntabakongwa nshaka nakije kubera ko Yesu yaramari ibyaha byanje byagenze uko ari ku mugoroba itariki ya 14 kwezi kwa 4 2009 narihanye nico tumameze kujya hamare Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Nukuvuga ngo intama zishaka kuza zivuye hanze mbwa tukamenyene tugira nte tuzifatamwo. Imana ihabwa icyubahiro. Warozi ko hari ziri muri twebwe tugwanya. Kamere yacu irakubwira ngo iyo bagutumye amata muri alimentation ukabona ya boke yake itangugira mwibyamwe nuko wacha bimvira samedi zawe za kera hari gihumenga urauti none umunsi hari umbona ko nigwa muhira kandi avye kwa baduze ahano gacomeka muri karto sinogenda hakanwa muhira. Iyo ni kamere kandi zigwanya igikuba cy'Imana muri twebwe. Naho twitwa abanyenkomezi hari ibintu usanga bikiri muri twebwe biza kutugwanya mbwa dubisezana yuko ngo icyavyaho n'Imana girante kineshisi. Haleluya. Ibiri ndani muri twebwe birashaka kugwanya igikuba cy'Imana muri twebwe. Ibintu twakuriyemo imiryango yacu yabanye ukutariko ukudaharira kwacu cyangwa ibyo twagiye turakomeretswa n'ibyo igihugu cyaciyemo birashaka kuza bigafata umutima wacu bikawugaranira ahantu bigatuma ivyo Imana ikubwira utavyakira cyangwa umumengo urabitinye. Ariko vyose birashaka guceceka mu izina rya Yesu. Hitamwe intambara, hitamwe kugwana mu izina rya Yesu. Kamera iraca bugufi. Intambara barayitamwe. Umaze kugenda vyanka umeye ko baguherako. Ni wagenda vyanka baguherako. Haleluya. Ariko niyo wagenda ubishaka ukozi ko Yesu ari muri wewe no gukwepa biraja kuza. N'ubwenge baraja gukora. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Ibitugwanyisha kuza bivuye hanze cyangwa bivuye muri twebwe. Ariko ntibidutangaze umwami Yesu yadusezaniye kuzoba hafi ya twebwe kuko azi ko bihari. Imana ishimwe. Haleluya. Muri kino gihe kugwanywa niki? Ni kamere cyangwa barakurembeje hanze. Wumva wo gwana gute? Uraba umwami utere aho bawutera. Ntuje gutera abantu utere Satani. Haleluya. Ntutangare. Ntube wa wundi atasira inyuma uko rukamvye. Tera imbere. Umwami muri kumwe. Haleluya. Ntugitangura gukizwa canke ubise ivyumviro vyiza vyekera ugogo wawe. Canke hari ikintu umva Imana kuganiza ku kazi wohindura, ntutinye ngo bazovuga ngo tera imbere. Imana ihabwa icyubahiro. Intumwa ntizatangaye. Ikintu cya mbere zihutiye ndakibabwira. Tugisanga ku murongo wa 24. Dusomere wumve piyo. Tugiye turabe ingene intumwa zifashe mu ntambara. Toja kubona ibintu nka bine vyaranze inyifato nziza y'umusoda wa Kristo Yesu. Ku murongo wa 24 adusomere mu mvingene bavyifashemo. Nabo bavyumvise bavuga n'ijwi rirenga. Babwira Imana n'umutima uhuye bati databuja niwe waremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimwo vyose.
kandi wavugiye mu kanwa ka ba sogokuruza Dawidi, umusavyi wawe ubivugisha mpwemu yera ati, niki giteye abanyamahanga umuvurungano, n'amoko yagiriye ingingo iki ivy'ubusa. Abami bo mw'isi batonze urugamba, n'abakuru bakoraniye hamwe kugwanya uhoraho n'uwo yarobanuje amavuta. Urakoze ko mugwe ngaho. Ndacyashaka umurongo wa 24 murabe ngene bavuze ngo baciye baje hamwe ngo baravuga n'ijuru rirenga canke barasemerera ngo n'umutima uhuye. Mbe maze ko bari babiri canke batatu bari benshi, kubera iki bavuze n'ijuru rirenga? Abantu bazi ko bavuga n'ijuru rirenga n'abantu bagize nte biriko biragora. Kera tukira abana bato, iyo umuntu agusumba gukubise cyane cyane umwana wacu ko minduru ugira ngo abantu bakuze baze nawe bamucakira. Nawe yakuriye akanuma gatoya induru yawe yasumba igisagara cyose. Abagabo bavuze ati umviza rero rurakoranye ko mugabo twarasezeraniwe intambara nziza. N'ijwi rirenga bati databuja, si wewe waremye ijuru n'isi? Mbega ikiyaga n'ibikirimwo si wewe wakiremye? Urazi ikintu bariko baragomba gukora? Bavuze bati twakikujwe irya nino kandi Imana yacu iri irya nino. Nihe Imana itoshika? N'ijwi rirenga, atagukeka, atakumva ngo hari ubwoba, atakumva ngo baratwumva, atagico kubitinya. Ati databuja, hari ibanga ryo gusemerera. Haleluya, hari ibanga ryo gusemerera. Haleluya. Yona amaze kumva ko by'ukuri Imana ikunda ni newe, aravuga ati ngire nje gusemerera. Bana bini newe, hasigaye iminsi 40 ninagiye gukomvoka. Yabivuze atagutinya, yagomba ngira ngo niziri mu nda ko zumva bazavuke bihanya ngirango. Haleluya. Iyo usemerera uri kuragaragaza yuko ivyo ugira uvuge bifise kibanza muri wewe. Haleluya. Ndiko ndabona ingene sinzi inzu zabo ingene zari zubatse mugabo numengi batigerageze ikibazo. Nimba ata profo bari bafise amajwi y'abantu ijana badugirijwe rimwe ati databuja, ngiri batigerageze ikibazo. Cyane barese za plafo z'abasore zimwe z'igitambara naho ningira habaye ikibazo. Databuja, nindi yaremye isi n'ijuru, ninde abanganze kiyaga n'ibirimwo si wewe kamana? Mbega abakuru b'Abaroma niki? Mbega abakuru imiryango niki? Mbega abakuru b'amadini niki? Kuganza biri mu kuzimu n'ibiri hejuru isuka yiganza. Niki cyo duhagarara imbere kandi wewe uri mu ruhande rwacu? Iganino ni huri. Haleluya. Ikintu cya mbere intumwa zagiye gufata ko urusoro rwa mbere, tubyita urusoro, ni ubukuru bw'Imana. Haleluya. Ndagenda abwire yuko inyinshi y'ikibazo uzocamwo cyangwa uri kuracamwo n'iki Imana iri nicyo yakoze. Ivyo navyo bitwigisha ubukuru bwayo. Haleluya. Iki Imana iri kitubwira yuko Imana itabesha. Haleluya. Icyo yakoze kitwereka yuko ari umuremyi w'isi n'ijuru. Bajya bakugwanije ibavize ko ububasha. Haleluya. Ikintu cyose cyaremwe ngo cyaremwe nawe ngo kiremwa kuba iciwe. None ndiye kugwanya ngira umuntu nawe yoza ameze gute, iyo Imana iri mu ruhande rwawe urarengana. Haleluya. Haleluya. Bene data, kumenya ubukuru bw'Imana mu rugendo rukristo nibanga ridasanzwe. Kandi washaka Imana yubakiye umugambi wayo kuco iri. Mose atanguje arakeka ati none bajya abantu nzobabwira kurinde.
tibanze ugende ubabwire ko ndi uwo ndiwe. Ivyo birahagije kugira bace bemera ivyo kuravuga. Haleluya. Ingorane zawe nizivuge ngo twaneshejwe. Yatubwiye ibintu turasha. Yavuze ngo ni Imana ihindura ibihe. None jewe ngorane ndakora iki? Ndaca bugufi. Jewe mubano mubi mu rugo ndiko nagora uwo muntu none yambwiye ngo ni Imana nye n'imiryango kanagiye kubitunganya. Ndakora iki? Ndasohoka. Jewe mu rurazi nakwiye mu kunanirwa. Ndagomba gutera uwo muntu yambwiye ngo ni Imana yirura. Ndakora iki? Ndagenda. Intumwa zavuze ngo databuja databuja databuja, siwe waremye ijuru n'isi, mbega ikiyaga n'ibikirimwo siwe wabiremye. Imana ihabwe icyubahiro. Ngira ibanga ry'umuntu agomba kugwana neza mu izina rya Yesu. Usubira kwibuka ubukuru bw'Imana. Haleluya. Murazi gituma bafashe bakabyifatamo neza nuko iyo uri mu ngorane kenshi tugenda umenga tuwe turaba uburemere bw'ingorane. Kuko ndakubesha wasamaye urasamara kandi uragenda. Uruhendo ruri kwa Satani igihe umuntu ariko aragerageza ni rurerure cyane. Ariko umuntu yuguruye amaso akaraba Imana aribagizwa ivy'umubabaro agahanga amaso ubukuru bw'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Iyumvire nagumye nibaza cyane kugira ngo ndabe igicapo c'igitero bariko baracamwo. Ndiyumvira abasoda b'Abaroma bose bagukenyereye, abakuru b'amadini bose bagukenyereye. Ntivyari byoroshe bene data. Wawundi ati twitije umubiri tukaraba uko vyari bimeze, nticyari cyoroshe. Mugabo kandi bano bantu babyifashemo neza. Haleluya. Databuja, ndiko ndabona uri mu cyumba cyawe bakubwiye amakuru ingene bigiye kumera, uti databuja, bajya bavuze kujya, bajya agomba gukora kuriya, mbega si bo baremye? Mbega ijya migabo yabo ntushobora kuyihagarika? Mbega ubukene umengana umwambaro ntibushobora guhera? Ubukuru bw'Imana buraruhura. Haleluya. Ni kenshi mpora nza gusenga ibigeragezo iyo vyaje, iyo bikiza umenga biragufuka mu maso. Hari naho umenga mu gusenga kwawe woshobora kubwira Imana ico kibazo nkaho umenga ntakizi. Nkavuga ati wapi, ntibinyibagize icyo Imana iri. Yego navyanditse muri agenda ndaja gusengera iki. Mugabo kandi hari Imana biryoshe kuvuga ubukuru bwayo. Reka ntangure kuvuga databuja, Mana yanje, twarahuye muri 2009, warampariye, ni waremye isi n'ijuru, amabanki yose ni wewe uyavize ko ububasha, imigabo y'abantu ni uyifise, nta kintu na kimwe cyakunaniye, nta kintu kabakaba ngo ubure. None kamana wewe ibintu byoroshe. Chandangiza nemforoma y'Imana ko nsanga umenga noteba muri ivyo. Timana rero urazi ko ari kibazo ndiko ndacamwe. Hari yoze ikora cyamo kandi urona ko bikora tuma ngwanywa mu byeki iki. Rero ndasaba iganza cyawe. Ariko natevye hehe mu kuvuga ukuru bw'Imana. Haleluya. Umutima wanje ukaruhuka bikandira igikomere nkasubira muri adoration kuvuga ic'Imana iri. Uyu munsi bese Imana twafashe nkaho umenga ntiyishura, cyangwa umenga irafise ukuntu irenganya, cyangwa umenga ivyacu vyarayinaniye kuko twagumye turaba ingene ibintu bimeze nabi. Ariko rero banze pause ingene bimeze, banzura uko Imana imeze, ucugira akarugo ko umutima. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Semerera vuga ic'Imana iri, vuga ukuru bwayo. Kamere n'ibikurwanya byose biraca bugufi. Haleluya. Umwampi wa mbere w'abasoda bakitesa izo ntumwa wabaye kurondera ubukuru bw'Imana ico buri. Haleluya.
mu ndabiri cya kabiri ku murongo wa 25 na 26 umurongo wa 25 kuri 26 yari yasomye munyemeje ngira ko aravuga ngo kandi wavugiye mu kanwa ka sogokuruza Dawidi umusavyi wawe ubivugisha mpemu yera utabanyamahanga niki kibateye imvurungano n'amoko yagiriye ingingo iki ivy'ubusa 26 abami bo mwisi batonze urugamba n'abakuru bakoraniye hamwe kugwanya uhoraho n'uwo yarobanuje amavuta. Umwami wa kabiri intumwa zimaze kumenya ukuri bw'Imana zaciye zijya gushira umutima ku masezerano y'Imana. Iri jambo murashaka kurisanga muri Zaburi ya kabiri nyene umurongo wa mbere ushaka kuwa kabiri nyene. Ndiko ndabona intumwa zasanze imitima cyangwa ko bagiye barabaho barihaye ikijambo ry'Imana rivuga ku bikorwa barimo. Basanga Dawidi yaravugishijwe uhereye kera Yesu ataranaza imyaka myinshi imbere ingene Imana yaragaje kwerekana yuko umunsi Yesu yaje bazomugwanya. Ariko Imana kivuga ngo bakoraniye ubusa. Yumvire ubonye ikigatanya kije kukurondera kibisigwanisha byose mwakoze ko Imana igeze kubwira ejo bundi mu noto ngo yaziye ubusa. Nta nikirato no kwambara mu kumugwanya. Baca baribuka ngo Imana yaravuze iciye mu sokuruza wacu Dawidi ngo abanyamahanga niki kibateye umuvurungano batondera urugamba ubusa banesheje kera. Intambara yaraheze burya rero. Haleluya. Abakuru b'amadini batondeye ubusa, abakuru b'Abaroma batondeye ubusa, abakuru b'imiryango batondeye ubusa, intambara yaraheze. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Biraryoshye kuraba intambara mu gihe ukugwanya we yibaza ngo agufise uku ariko nawe wigere muri page kurikira. Amatariki yiwawe sa yuno musi wibere hariya turi mu kwa kabiri kuri bamwe. Haleluya. Harakiro 31 nta kibazo mugabo nta koza mufise. Harabibere mu kwa gatatu kuko Imana yavuganye nabo. Haleluya. Abapagani miki kibateye mu vurungano bariko baragwanya uwo Imana yarabanuje amavuta ayo kuri twebe ngo batondeye ubusa urugamba. Haleluya. Ndiko ndabona aba bantu barihaye igikorwa cy'ijambo ry'Imana mu buzima bwabo. Erega zino ntumwa na zoni zakije nk'uko twakijijwe. Aya mazaburi bayumva ari hariya mu muzingo i Yerusalemu. Ariko bamaze kumenya Imana barihaye gusoma ibitabo. Baramenya amajambo y'Imana n'ingene asigura bamenya n'igihe cyayo. Izaburi yari mu byandiko byinshi bare bagiye barasoma ngo baramiye ati bimwe twasoma tumenye igihe cyavyo n'uno musi. Bashagira akaruko ko mu mutima ati uwo yaramaze gusezerana insinzi ku bugimo bwacu. Haleluya. Umwami wa kabiri wabaye kwisunga amasezerano y'Imana kugira ngo baje gutonda urugamba. Imana ishimwe. Haleluya. Mbega amajambo y'Imana ari muri wewe ameze gute? Avuga gute? Imana yagusezeraniye iki? Imana ivuga iki ku buzima uriko urabamwo? Mbega ubuzima bwawe wihaye ijambo kurugezo uruhe? Nuri babandi bakunkumura Bibiliya kuwa Mungu bakura kagakungugu kungo baje muri MINEVAM. Nuri babandi iyo beko barasoma ijambo ry'Imana cyabasinzira. Nuri babandi bavuga ngo ngwereka ngo ni shamba ngo winje numenye isokera. Urinde wiravye mu ijambo ry'Imana wewe. Nuri babandi iyo basanze beko barasigura ijambo ry'Imana bavuga ngo bareko barabigumisha. Urinde wiravye mu ijambo ry'Imana. Yesu yiyise ngo numukate w'ubugingo. Iyo byagenze neza umuntu arajya agakate mu gatondo naho ntayikunda jewe. Cansubiriza kandi kana.
ariko reka aragomba kuvuga yuko uko umukate uribwa mu gatondo umuntu akwiye kurya ijambo ry'Imana buri munsi. Hariho ubuhigwe dufise ko tuvuka mu bihugu bitanka Bibiliya twebwe. Bisigura ngo twebwe turiko turafata ubuntu bw'Imana tukabugira igisanzwe. Ariko nagenda nabwire yuko ahantu hose wohaca ufise ijambo ry'Imana wogenda uri gishira cyo mu buryo bw'impemu. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Wiha ijambo ry'Imana gute? Mbega po urisigura gute? Ego twovuga tuti turiko turaha ijambo ry'Imana imitima yacu, ariko bamwe turiko turondera ijambo ry'Imana turisigura kutariko, bigatuma twiha amasezerano atariyo, tugasanga twatakaye. Imana twama kwidukorera ibintu bidahwanye no kugomba kwayo. Satani amaze kubona agerageje Yesu bikamwankira, yamwaye umutego wa nyuma, amudugana hejuru y'urusengero ati nibikorore ko handitse ngo azokuragiza abamarayika biwe. Yesu ati wanteze ariko singerageza Imana ubwanje. Imana ihabwe icyubahiro. Ejo ugaca mu gerezo gitandukanye ushobora kubamwo, banza wiyumvira amasezerano Imana igusezeranira, hama Imana iheze ihabwe icyubahiro. Haleluya. Umwami wa gatatu wa zino ntumwa wabona basoda ba Kristo Yesu tusanga ku murongo wa 27 usha kuri 28 bavuze bati, kandi by'ukuri iki gisagara Herode na Pontiyo Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango y'Abisirayeli bakoranye kugwanya umushumba wawe yera Yesu uwarobanuje amavuta, ngo bashitse iby'ukuboko kwawe n'inama yawe byari byaragabiye yuko bizoba. Imana ihabwe icyubahiro. Uno mwami uvuga ngo ni kurabisha ibibazo byacu cyangwa gutumbereza ibibazo byacu kuri Kristo tukavyikuramwo. Ntibavuze bati abatipe ntibatwubaha vraiment, twebwe ntituri vyaduka ifuko batwubaha, suko bavuze. Bavuze bati abantu bekorondera twebwe barondera Imana, reka rero ibintu byacu tubikure kuri twebwe tubihe Yesu Kristo abari yigwanira. Kenshi iyo turageragezwa tubanza kwibona muri cyo kigeragezo ukamenya ni twebwe twarondewe, ako twebwe turondegwa n'Imana ikirarondegwa. Ibi byatumye baca bumva ko Imana niyo ifise uruhara runini ya muri cyo gikogwa. Byabarinze gukorera mu mubiri, bibarinda kuja kurondera uwo botamo kugira ngo aje kubacuresha, bituma baca bugufi ati Imana ega bikabagwanya wa wundi warobanuza amavuta, nawe twebwe turabakozi b'Imana basanzwe. Muze murabe ahantu Satani akunda guterera, iyo hari umuntu akuvuze nabi canke agutaye kutariko canke kwise izina ritari ryo, ubanza kubona umenga niwe watewe, ugaca wimva ingene nawe ugira nte wo mwishura, ariko biragahera mu izina rya Yesu. Hari ubundi buryo nshobora gutahura ati anyise kujya kubera ko wa munsi navuze ijambo ry'Imana. Pasa ntiyatubwiye ko bigeze kumubwira ati ni gwandi rugenda uku. Iya cavuga umubiri yavuga ati urenge ntangure guhindura demarche. Baza ko nakijije ntari umunyakizungu naho nakijijwe. Cha hindura demarche zagenda uko. Uwo no mubiri. Ariko yamenye ko igituma bamwisuko nuko yakijijwe. Atamenya yuko yobandanya ivyo nyene bikazogira hano bizana ingaruka nziza kuba bivuze, kandi yaravuze ko byagenze neza. Haleluya. Naho umenga niwe warashwe, hajya ni Yesu yarondegwa, zibukira umwami. Yesu abingena bikora. Zibukira umwami si we warashwe. Angaje Imana muri cyo gikogwa. Reka Imana bari yiguana wowe usohoke gatoya. Nukwiga kugira silence mu bintu bimwe bimwe. Guceceka. Hapana kugwana mu mubiri. Hapana gusubiza imyampa abantu kandi Satani yarashe. Ceceka Imana yigwanira. Ata abantu rero ajye naho umenga barakomeye, sitwe barondera wa wundi Imana yarobanuza amavuta. Imana ihabwe icyubahiro. Iyi ni ingingo uko kamera igomba kutwerekana ko hari icyo turi kameme. Nandi quelqu'un narize. Bane nkuru y'umuntu yagiye kuvuga ubutumwa bwiza ntibakira ubutumwa bwiza ikaravuga ati byose bankeye ko ntazi igifaransa, carahindura ururimi. Hajya abona étudier quand même. Et d'ailleurs on était brillant à l'université. Harahindura ibintu ati byose ngira baca bavyemera.
uwo n'umubiri. None bataki ubutumwa bwiza bw'Imana, ubise ikibazo ikihe wewe? Undi mamaze kwanga ivyo ariko aravuga ati nyibaza amatike natanze vrema. Aha nataye ishure ndaduga mu Kirundo bariko baranga ubutumwa bwiza. Genda muri wanyu rero muranze kwankira ubutumwa bwiza. Uwo n'umubiri. Sohoka muri ivyo bintu abari Yesu avyakira. Haleluya. Bisohokemo. Ntimushobora kuba muriko murakora na Yesu muniganira ubushobozi ngo Imana ishobore gukora neza. Reka Imana ikore yonyene hama ugenda ushima Imana iri kirakora. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ibibazo bikura camwo banza ubone ko Yesu ari wese kubanza kumva ko kimukonzerna. Haleluya. Ibi rero bituma tutaja gusengera ya mitwaro yo mu mubiri. Hari igihe umuntu afata isomene yose y'amasengesho ariko asaba ikintu Imana itakivugako. Nta murongo n'umwe ahagazeko agagara ku mwanya gusa. Ukiyumvira je muraniba ati hari ingabire ngira bitavuga. Je sironka ibintu mvuga. Nafise amajambo mpagazeko nupangira muri sport. Ariko maze kubona ikijambo ry'Imana rivuga cyamenya ko Yesu bimukonzerana. Cyamaga yakora ayo majambo nyene ati Yesu. Urona iko rero rambwiye uku hari ikintu cyo kirabigwanya. Rero rabingende bikora. None siwe mwami w'isi n'ijuru. Si uganza abami, si uganze biyaga n'ibibirimwo. Rabe cyo ukora kugira ngo ubwami bwawe bubandanye bukora. Haleluya. Va mu kigeragezo gisohoke mu Yesu agihagararemo. Ha bintu bitungana. Haleluya. Umwami wa kane kandi urakomeye bene data. Dusabe pia dusomeye ku murongo wa 29-30. Kandi none mwami rabi imihigo yabo uhe abasavyi bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amazinda rwose. Ukiramvuye ukuboko kwawe gukiza indwara, ibimenyetso n'ibitangaza bikorwe mu izina ry'umushumba wawe yera Yesu. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Intumwa zimaze kugenda uko Yesu abishaka, zimaze gufata urutonde neza rw'intambara, zigira ahantu zishikiriza icyo disavye Imana. Burya rero hagiye iyo umuntu umubwira uti ukamuha ijambo uti gira icyo usavye, ni uko umenye uwo muntu icyari. Haleluya. Umuntu umwe bambwiye ati none wewe twamahugirira neza vraiment. Kandi abantu bari biteguye kumugirira neza by'ukuri kuko yagize ahantu akori kubakiza kuri bo. Uyu muntu yari umwungera ahantu. Ati mugomba kungirira neza tego. Dusabe vraiment twiteguye. Ndabasabye je mu mpagakoti. Agakostime. Yasabye neza cyangwa yasabye nabi? Yasabye ko ngana bamwe. Ariko nibaza nk'umwungere wo mu rukoko ntiyarakeneye ikoti. Yarakeneye inka yiwe akaragira iziwe nawe. Intumwa zimaze kujana na Yesu ku rugamba ati umviza urashoboye ubize cyo basezeranye kandi wenyine n'urugamba tugusaba ikintu kimwe Yesu duhe ubushizi bw'amanga. Ntibavuze bati sha burya Kayafa ni wakaze muri bo banza Kayafa umwice. Siko bavuze. Timana rabi ngene bacanisamwo bagwane hama twice tubandanye igihuwa cyacu. Bavuze bati ubushizi bw'amanga. Abantu bose Imana agikorana nabo uhereye ku ntango y'umugambi Imana ibyo twamenyeshejwe yamye yabwira ngo shikamushira amanga. Yosuwa amaze gusubira Mose ati shikamushira amanga kuko ari uzofata abantu kabajabukana guca kuri cagi w'ikisezerano. Bari baza ati umuti wo kubananya n'Imana n'ubushizi bw'amanga. Suko tukeneye kubona abansi bacu beko barindagurika bagwa hasi iyo sinzinzi. Oyaye. Kuko nyene bakugwanya baravyara. Sivyo? Bashana guhindura strategy. Bamwe bopfa abandi bagasigara. Ariko abansi muzokwamana. Ariko ni wagira ubushizi bw'amanga uzobandanya. Basavye neza bati turagomba ibintu bikeneye kugira umugambi Imana ubandanye niki n'ubushizi bw'amanga. Haleluya.
ntibasabye indege zica hejuru y'abaroma ati abagabo badufatira hasi tugende hejuru suko basenze duhe twe gusa kubandanya ubushizi bw'amanga mbega niki n'ubugeze umuntu agera gukorana n'Imana aho ubwoba butagira ikibanza muri we kandi Imana iganje ntabwo waba buhari kandi Imana yaguha ubushizi bw'amanga iyo umuntu akurashe umwamura uzibukira kandi ukabandanya ariko wise ubwo bugira gute uca wicara indirimbo yawe ukisigura ngo Mana warantaye nizo ndirimbo zacu iyo menya ko ari ukumana nayo kubanza nkabanza nkakura amamagaye nkiri muto mugabo rero iyo manza kuburindira niho byari kugenda neza ibintu byacu nugiye ngo biroroshe twarahereye muntu w'Imana Haleluya twebwe niturira Haleluya turashikiza icyo dushaka mu Mana gihwanye n'ubugombe bwayo raba ringene ntawe wifata uriko urasengera umutwaro kanaka urusaba iki Mana barankengera ko ndumuhererezi ariko burya hari ibintu batazi haya ntibazi cyo wambariye Mana gikora unteturure nukeneye gutetururwa kuko nuzopfurusha abantu bose saba kubandanya ubize ubushizi bw'amanga iyo niyo ntsinzi yacu muri Kristo Yesu nayibundi kubera hirya no hino usanga handuye ntuzokwigera uronka ahantu by'ukuri bose bakubaha nibibaho ariko ubandanye n'Imana umugambi Imana igufise guca ubandanya nawo hama ukazofa wisaziye tukaguherekeza tuti yarakijijwe none nitahira Siyoni Haleluya usaba iki mu bigeragezo usaba kuduzwa usaba ko Imana ikwereka yuko uri gihangange mu Mana usaba ko abantu bose bocisha bugufi imbere yawe usaba iki intumwa zasavye ubushizi bw'amanga ariko nawe usaba ubushizi bw'amanga kugira ngo Imana ishobore kugirane gukorana nawe Imana ihabwe icyubahiro ugaragaza gukura muri Imana ntuseye gusaba ibintu by'ubwana kuko Imana igomba gukorana nawe ibintu bikomeye gose Haleluya izi ntumwa mwibuka ko zazigera guhura na Yesu umunsi bagiye Yerusalemu baci Samariya Samariya bobo ntibaki Yesu mu bugwaneza ahubwo baramuzibiye intumwa rero zageze kuba mu binazoni ati rero raba ingene abantu batakwemera by'ukuri urigiye Yerusalemu ntibaza umugambi wawe ariko raba ntibegeze bakwakira none kamana byemere gatowe dutibura umuriro ubari gite gatowe urabe wari umubiri iyo baba bandi bazi gusaba bavuga ati Mana ugura amaso y'Samariya bamenye umukiza aba ariko ababaye abantu bakuze ariko Mana byemere gato wenda kwereke dutibura umuriro bose bari gite badashamya yuko wewe uri watumwe n'Imana iyo uri kurasaba Imana hari gihe bigaragara yuko uri umwana cyane bigatuma Imana iburi ingene yishura kuko icyo agomba kuguha nturagira umutima wo kucakira no kukigenderamwo ubona usaba ikoti gusa kandi uri umwungere ubona usaba isupane uri umucamanza usaba iki ingene usaba biragaragaza aho ugeze muri Yesu uri umusoda kuze canke uracameza pompaje intambara mu masengesho iyo umuntu ageze ahantu abwira icyo Imana yokora niho Imana bati wa muntu turi kumwe canke aracyari umwana nukumenyereza ibindi Imana ihabwe icyubahiro Haleluya igice cya nyuma ndangiza nuko Imana ari umwizigirwa musomere sabe Pierre dusomera ku murongo wa 31 inyishi y'Imana ingene Imana yaje bahejeje gusenga aho bakoraniye haratigita bose buzuzwa mpwemu yera bavuga ijambo ry'Imana bashize amazinda isi iratigita ko Imana yiganza Haleluya buzuzwa mpwemu yera abaroma bakihari buzura ubushobozi bw'Imana kandi ya miryango igikorana Haleluya Imana itangura gukorana n'abantu warozi ko wewe wavuye mu masengesho bagize
iyo bajya kubivamwo sinzi Imana yo kuturonka twebwe, ariko barabandanije gushikaho bigeze kuvuga tega babagabo bateye umuvurungano isi yose, babantu bateye isi umuvurungano twarabazanye mu ikome turabahana turabafunga vyanse ko bahagarika kuvuga mu izina rya Yesu, kandi vyabo nukwihana nukuzuka nukwizigira Yesu, kandi bituma abantu bahinduka. None tubagire dute? Nta kundi. Haleluya. Ni wasenga neza Imana ica yishura. Haleluya. Kandi Imana yishuye yishura ibituma umugambi wayo ubandanya mu buzima bwawe. Haleluya. Inyishu y'Imana suka abanse babahenekera hasi bahenebera. Inyishu y'Imana suka utogira abanse cyangwa utogira ibikugwanya. Inyishu y'Imana nuko ubandanya ufashijwe nayo. Haleluya. Haguruka rero mu nkomezi za mpwemu yera bandanya. Haleluya. Intambamyi zigumaho mbwa tukabandanya. Hari abasuma ahantu hamwe ngaho i Bujumbura, iyo bagomba kuja kwiba bagenda bisiza amamesa ntibambare kugira ngo baguca mu telefone umuntu utaranyije mbwa ntugere umufashe. Urumva ati aranyije telefone niba mufata ko yambaye amamesa. Buye rero abantu bose baramubona mbwa ntiyamufata. Insinzi yacu ntugenda ahantu tunyengetera ubwami bw'Imana bw'avansa, abandura mugabo utumwa bwiza bugirane buvugwa, dutungana mu isi y'ibidambidambi, dukora icyo Imana yatubwiye mu gihe intambamyi ari nyinshi. Nayo ubundi ntitwose ngo isi yezwe kuko igihe cyo kwezwa kitarashika. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Mbega mvuge dute? Haleluya. Ugomba kuba umusoda wa Kristo Yesu nimba ugomba kugendera mu buzima Imana yadushatsemo. Haleluya. Ntutangazwe n'ibyo ucamwo, ahubwo menyene bagwana. Ambara ibigwanishwa vy'umukristo. Haleluya. Sunika umutima wawe kuvyekeye ivy'Imana ivuga ko iri. Hagara ku masezerano y'Imana. Fata Yesu umuhuze n'ivyikora cyangwa byose. Urabe yuko intambara atari kurayigwana ahubwo ari Yesu arayigwana. Haleluya. Ha mubwira Imana ati Mana ndagusabye kino kintu kuko murani wacishura umugambi wawe ucubandanya. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Abasoda muti haleluya. Abantu b'intsinzi ati haleluya. Duhaguruke tusenge turangize. Haleluya. Mana turaguhaye icyubahiro cyose. Bwira Imana ati Mana ndagushaka hajya ahantu nararetse. Uti ndagushaka uza ugakora kuko wewe nturi limited dans espace, ni wimiriwe na hatoya. Mana nuhabwe icyubahiro cyose Mana. Turakweretse ibisata, turakweretse uburere twaneshejwemo, turakweretse aho twananiriwe, aho twabonye umenga ntukora, turasuye kuza Mana kuri wewe, turagomba gukora ibikorwa byawe Mana. Uri Imana yacu Mana. Suri haguruke mu nkomezi za mpwemu yera. Sugiti Mana ndagomba yuko aho nagiye ndabivamwo kubera ko nahuye n'uruvugo, aho yanahuye n'ibingora, inama zitandukanye tinagiye guhaguruka mu izina ryawe. Haleluya, haleluya. Oh Mana turaguhaye icyubahiro cyose Mana. Haleluya, haleluya. Urera Mana. Wewe ntubesha Mana, uri umwizigirwa Mana. Uri Imana yo kwizerwa ibihe byose Mana. Imana yo kwizerwa. Urakoze kuri Imana idasanzwe Mana. Intambara zose twari twararetse tugiye guhaguruka muri wewe Mana. Turabakunesha kamere katubuza kwavansa na wewe, katubuza gutera imbere nawe Mana. Mana ntuhabwe icyubahiro cyose Mana. Hamagara Imana uti Mana ndagomba gusubira kwambika inkomezi nawe. Uti ndagomba gusubira kwambara inkomezi nawe. Uti ndagomba kuba umusoda wawe. Sigomba kugenda umenga nta bigwanishwa mfise. Sigomba kugenda ntega ubwoba n'ivyo nsamo byose. Namagana mu bushobozi bw'ijambo ryawe. Namagusura kw'ijambo ryawe Mana. Namagusura kwambara ubushobozi bwa mpwemu yera mw'izina rya Yesu. Mana urakoze kuri Imana yo kwizerwa. Uhezagira ishengero ryawe Mana. Udukore
dukomeze mu nkomezi zishasha za mpwemu yera mana dushobode kugendera nk'abasoda bawe barondera icyubahiro cyawe ko kigaragara barondera ko umugambi wawe ubandanya maze nawe uhabwe icyubahiro muri byose mu izina rya Yesu Kristo amen haleluya imana ihabwe icyubahiro cyose haleluya turarangije haleluya imana ibahezagire kandi mugire indwi nziza murakoze